Inzego nshasha z'umugambwe CNDD-FDD muri zone Bwiza Jabe zisabwa gukorana neza n'abajejwe intwaro n'imigambwe muri iyo zone. Ako kamo bagatewe na Venerande Nahimana icegera c'urongoye umugambwe muri komine Mukaza mu birori byo gushikiriza uburongozi bushasha bw'umugambwe CNDD-FDD muri zone Bwiza Jabe mu gisagara ca Bujumbura ku muhingamo kuri wa 21 Nyakanga mu 2023. Twashaka duhamagarire intwaro n'abajejwe umugambwe gukorana neza batinubana badasuzugurana kugira ngo ikibishacu mu mugambwe CNDD-FDD bigende neza. Aho hantu twashimangire cyane abantu bari mu ntwaro n'ari mu mugambwe mutegerezwa gukora mwumvikana mudasuzugurana canke mudashanamo. Hama ikindi tubatumirira bakenyera rugamba mbonera kure bisuvye inkona bahumure ko mutegerezwa kubaha inzego zatowe. Mubaha inzego zatowe ku buryo atamugumya banga canke umukenyera rugamba ariwe gusimba inzego ngo avuye ngaha kubera afitanye ingorane na mugenzi we ngo aciye yiruka mu komine ngo ni kubera bazinanye na SB kumubwira ibibazo afise. Ivyo bintu rero tuvyubahirize, nta gusima inzego. N'abari mu nzego urwego rwa zone mubahiriza inzego zo mu komine, ibyo babasaba mubikore nk'uko bitegerezwa kuba bitegekanijwe. Nayo umuyobozi mushasha w'umugambwe CNDD-FDD muri zone Bwiza Jabe arashimira abagumyabanga muri rusangi ku kigoro amaze imisi bakora ku gusanga abagumyabanga ku kivi. Janvier Ntezimana yanasavye ko bogenderwa cane n'ubugenduzi bw'umugambwe muri komine Mukaza kuko ngo umuhini mushasha utera amabavu. Nagira rero mfate kano kanya ndanabashimire ku bikorwa vyiza bamaze imisi bakora mine yose. Iyi zone mubona bagendeye igize gatatu mu ngendo bariko baragira amazone yose agize komine Mukaza, tukaba tubashimira cyane ngene bariko baritanga. Ni muri ya ntumbero yo gusanga abagumyabanga ku kivi kugira barabe ingene duhema. Ico kintu ndakibashimiye cyane. Zone ya Bwiza rero ni zone nshasha, ya ntumbero nshasha, ya ntunganyo nshasha imwe bita amadekupage baheruka kugira by'intara n'amakomine n'amazone. Ni zone nshasha novuga ko ivyo dutanguye byose bwabo burongozi ni bushasha, n'amakartie ni mashasha. Muribuka ko mbere ikiri Bwiza ya kera yari ifise amakartie ndwi, mugabo dufise amakartie abiri. Murabona ko dufise inzego zishasha. Abanyakubaha abashitsi mwatugendeye, mu Kirundi bati umuhini mushasha utera amabavu. Imbere yo kubashimira nagira nongere ndabasabe mudushigikire. Mbere je nagira nisabire muzoze mutugendera kenshi kugira mudusigikize ibikorwa izi nzego zishasha natwe turimwo muri zone n'aba batwara amakartie tubashigikire kugira ibikorwa bigende neza. Kira noneho ivyo ndavyizeye muzobikora kuko muri biro ya komine dufise indongozi z'injyamunyu, nta mushasha arimwo, n'abantu babimenyereye baratwaye no mu ntara, ubu naho bari no mu ikomine. Nibaza ko byose bizogenda neza. Mu burongozi bw'umugambwe muri komine ya Mukaza bakaba basavye izo ndongozi nshasha gukora badatana ku kivi.